rero dushaka ko tuzoca dufuta aya matora y'abajenama b'amakomine. Ubu munsi nyene twagira amahirwe tugatsinda amatora, nico kintu cyambere tuzokora no gufuta amatora y'abajenama b'amakomine tukashiraho ayandi matora ushima babesha no guhakararo kari hafi. Urafata umushinga amateka Gaston Sindimwo yarirukanwe mugambwe Iprona ariko nubu aracarajya mu nama nshinga amateka mbere ari no mugambwe witwa CDP yaranitoje none ko batamwankiye no kuvuga ko banki ya Gatorwasa kubera imvo abarundi bose bazi. Uno musi mwanye gute ni mugambwe uri ku butegetsi? Umugambwe uri ku butegetsi uri ngaho natwe turi ngaha tubanye nyene nko muririmvyi nta kintu kiryoshe nko gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu. Umva rero inyishu ibibazo vyanyu yabonetse. Malengo Records ni studio nshasha ije kuba ivyo mwari murindiranye igishika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beatmaking, voice recording, mixing na mastering byo ku rwego rwo hejuru. Turakora kandi ama publicity, voice over, dubbing na sound tracks kubakora amareresi. Dukorera mu Kamenge quartier Gikizi kujya gatandatu hepfo ya lycée municipale Kamenge aho benshi bita Limika. Mufisi ico mubaza twakure kuri 68 60 20 96 canke mutwakure kuri 66 21 21 39. Malengo Records ije nk'inyishu y'umuziki w'Uburundi. Twifuriza kugira ibihe vyiza mwebwe bakunzi mu kwiharanya ino televiziyo. Twizera ko meze neza. Turi kumwe na Patrick Nkurunziza niwe serukira urunani Burundi bwa bose hano mu Burundi. Kino gihe mu Burundi turi mu gerero c'amatora abashinga amateka ndetse n'abagenama b'amakomine. Rero ku munsi wa gatanu mu ntara ya Gitega rero hugururwa icese ibintu by'ibikorwa rero byo kwiyamamaza byo guhera n'ukuri gica cy'u Burundi. Evas Ndayishimiye rero ubu abanyamigambwe inani ndetse n'abiganguti ciwabo ubu rero nembwe rero cyo kwiyamamaza bashikiriza imigabo n'imigambi. Tukumere n'userukira urunani Burundi bwa bose tuzaganira ku bintu bibiri. Cambere tubanze tumenye urunani Burundi bwa bose kuko niyo jambe turubonye mu matora ariko kandi tunamenye rero imigabo n'imigambi bafise twumve ibyo bashobora guhindura mu gihugu kuko hari byinshi mu gihugu koko bikwiye guhinduka. Patrick turabakiriye twizere ako mumeze neza. Yego murakoze meze neza. Yego numvise ibibazo mwambajije nibaza ko mu jambo make nutangurira ku migabo n'imigambi y'iwacu cyo gutwara aya matora y'abadepite yimirije azoba itariki 5 z'ukwa gatandatu. Ariko nkuko nabibabwiye twe tuzokugurura icese ibikorwa byacu ku munsi wa 4 muri Hotel Susedinir amakuwa mungu duce twugurura duce tubandanyiriza mu Kinama mbere yo kugenda ruguru. Bakorera handaza kuvuga imigambi mikeyi yo dufize ko ni myinshi cyane. Kumbure kuwa 4 ni mwashobora gushika tuzokora tuzoshikiriza yose. Mugabe imigambi nyamukuru twebwe twihaye dutsinze amatora. Umugambi wa mbere no uvuga wa mbere nyamukuru muri asko twebwe baduturi mu matora y'abadepite mashinga amateka gusa. Amatora y'abajenama b'amakomine murazi ko urunani Burundi bwa bose rwarirukanwe mu matora y'amakomine yose. Na komine imwe duserukiwe baduhoye ko twatwaje umushinga amateka Gatorwasa n'abamuyoboka ku mariste y'iwacu baca barayafuta yose. Twaciye dufata ingingo yo kutubwiza gukora ibishoboka vyose ari no mpamvu twafashe ingingo yo kwita amatora y'abashinga amateka kubera ngo n'abashinga amateka no bigira amabwirizwa yose amategeko yose aca hajya. Ari mpamvu twavuze ko tuzoca tugenda mwayo matora kugira ngo dutsinde amatora y'abashinga amateka dukora karenganye mu Burundi. Nuvuga ko dushaka ko tuzoca dufuta aya matora y'abajenama b'amakomine. Ubu munsi nyene twagira amahirwe tugatsinda amatora, nico kintu cyambere tuzokora no gufuta amatora y'abajenama b'amakomine tukashiraho ayandi matora mbere arimo abarundi bose bagiye barakwimigambwe mbere na Gatorwasa tukamusiza umugambwe wiwe kugira nawe ashobore kugenda mwayo matora. Iryo niyo hangiro rya mbere two turakora kugira ngo tugende turaba abantu bagiye baraka imigambwe bagiye bararenganwa twase imigambwe yabo. Ikindi rero nyamukuru two turakora igihugu murabona aho kigeze, murabona hari ubusuma bukomeye cyane. Ico kintu dushaka gukora dutowe tuja twihutira kugwanya ubusuma hama twubahirize agateka kazi na muntu. Ikindi tuzokora ko cyane no gutahukana impunzi. Murabona iki gihugu cyacu hari impunzi nyinshi cyane, hari ibihumbi birenga 300 biri hanze mu buhungiro. Ihangiro rya mbere dusero no gutanya impunzi zose atakirinze gusabwa, kandi kiri zoca dukora tuja twihutira gufungura bajya abantu bose bafunzwe bazira ko bashaze gutembagaza intwaro ya Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015.
bajya nabo tuca tubafungura kuko bariko baharanira ikiringo ca gatatu bakigwanya kandi koko nicari gikwije amategeko. Ivyo bintu rero nivyo bintu vya mbere tugiye kugwanira vuba kugira ngo tugarure amahoro n'umutekano mu gihugu cacu. Uravye abantu bafungiye ubusa, bafungiye bya politika, abo bose rero dutsinze bazoca bari kugwa. Iyo niyo migambi ya mbere no banda bashikiriza mbere yuko dushika ku munsi wa kane. Muvuze ngo agufuta amatora y'abaje n'amama komine mwabonye badakenewe canke nagashavu kaho intonde zanyu zanswe n'umugujije gutegura amatora se? Turetse ko haba barishavuri nta wori burabamwirukanye mu matora zo ngo twabonye ataco bamaze, twavuze ko tuzoca dufuta amatora twaca dukora ayandi matora tuzofuta ayabaye kugira dukore ayandi matora arimo imigambwe yose. Ayayo turabona ko inama ya matora y'abaje n'amama komine turabona neza ko yiganjemo umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Iyo ubona ko ari uri mu nko mu ntara zose wonyene. None mumaze kwankirwa ku ntonde muha mwarituye sentare bijejwe vyagenze gute? Tumaze kwagirwa ku ntonde ko amategeko abivuga uca twitwara muri sentare yeje kubarizwa ibizwa shingiro. Twarashoboye kwitwara badutunganiriza ku bijanye n'abashinga amateka gusa kuko niyo bafitiye uburenganzira by'ama conseil communal y'abajana ba commune nta burenganzira bafitiye bikorwa na seni. Ahubwo icadutangaje nuko umukuru wa seni yarasohoye urwandiko bari de grâce ya kugira dushobore kugenda gutanga izindi ntonde z'abaje n'amama komine. Icadutangaje rero ko ugo rupapuro twararonse cha twituragwe na mu masepi gutwara izindi ntonde, amasepi yose yaravyanse. Nta uzi rero uyu ninda twara se ninda atanga amategeko, nta uzo wariwe kuko izo ntuze ziwacu zose barazisubije inyuma. Mbere bari badoye n'amakomine 18 mbere ko bayafuta bari atwemereye ko ayo makomine twoshobora guhiganwa, ariko nayo yose icadutangaje twasanze umukuru wa seni yafashe ingingo yo kuyafuta. Mwavuze ku kintu kijanye n'impunzi cyo kugarukana impunzi z'abarundi zahunze. Hama ku kibazo turacari mu migambi ku kibazo c'impunzi ziri ngana cyane babona ko mengo zirateje impaka z'abakongomani. Bamwe bavuga ati bagiye bakandiriza bijanye n'ubuzima, hari inzu zarazimvye, ubuzima bwarazimye kubera ko dufise impunzi nyinshi ngaha ari hamwe muto. Ku kibazo c'impunzi nabo ziri ngaha mwokora iki? Impunzi kwisi yose n'uburenganzira bwazo zibwizwa kubaho. Impunzi rero mu bisanzwe iyo zibaze kubaho habaho impunzi zifise, akabaho impunzi zibayabaye n'izigenda mu makambi. Kumbura izo mpunzi zoba zaraje ngaha ziza zizanye amahera baza abakongomani, igihugu cabo kiratunze, nibaza ko bazanye amahera. Cyo caciye dutuma abantu batangura kuduza amazu, natwe turabizi turabona turabyumva ko babidugije gose, ariko twe ikintu cyo twihutira gukora no gushira ko indinganizo yo gupangisha ayo mazu. Twatuzi ko aha naha inzu baza kuyipangu kuri akajagari karahari, urano umuntu wese avuga ati inzu yeshe ku miliyoni 3-5 nta numwe amukurikirana, bica bigenda uko nyene. Twe rero twoshira ko indinganizo neza yerekana ko buri quartier iyi nzu izopangishwa amafaranga angana uko. Mu migambi ku kintu kijanye n'ubuzima bw'abene gihugu nabo no musi ubuzima bwarazimvye, mbega unani Burundi bwa bose wotorera umuti guti ico kibazo? Cyo kibazo coroshe cyane, ubuzima bwarazimvye, ibintu byose byaraduze kandi biraboneka, ariko nibaza ko byose nabihereye ko byose byagera ava ku nyuruzwa y'amahera y'igihugu ngaha mu gihugu cacu. Hari ubusuma, hari ibiturire, twibaza ko ikintu cyane twokora no kugwanya ubwo busuma n'ibiturire. Tukibaza ko mu kwigira akunda kubivuga ko amahera y'abene igihugu yose bayivye, amahera ari mu mazu y'abantu. Nibaza ko ikintu cyambere twokora twokwihutira kuyakora. Mbere hari n'ayandi twumva ngo abitse bajyana kubitsa hanze, ayo yose rone yatuma iki gihugu cacu kiri mu bukene kubera ayo mahera umva yaranyurujwe ari mbaritse mu mazu y'abantu, ayandi nayo ari hanze. Ikintu cyambere twokora no gukora ayo mahera mu mazu y'abantu agasubira mu mabanki, agasubira gutembera, mbere nari hanze agafatwa agarukarwa mu Burundi. Hari prebe mufise canke hari byo muzi neza ko amafaranga yo bari mu mazu y'abantu atari mu mabanki canke ari hanze cyane namwe mwamuyafise mu nzu? Byariboneye, twe ntaho tushira mu nzu, nta nakazi dufise, baradukuye mu kazi twahora dukora, umva ntitwa dufise udafise nakazi ronke naho wiba. Nuvuga ko rero twebwe zuba ngo hari ama preve dufise, byaribonekeje mu kw'igihugu yahinduye amahera, avuga ati reka ndabahasha abo bantu bivye mu mahera subiraboneka. Ariko urabona ko n'ubugiye muri banki kimenyamye ko mahera dahari, ugiye kuronda miliyoni 3-5 bagira ngo uzogaruke ejo. Ikitwa amahera mva amakungu y'amadolari n'amayero yoyo nawe ndetse nka rero ntayuronka. Rero mpamvu ayo mahera biboneka neza ko ari mu mazu y'abantu. Noneho n'umukuru w'igihugu yarabyivugira, so kuvuga ngo nibanga nawe yabishize abona ko ayo mahera bayivye mu mazu y'abantu yandi yajyanywe hanze
uratwara igihugu arenza bivuga nuko afise ibyemezo. Reka ku munsi wa kane tuzohashika kugira ngo nkuko wavuze ati imigambi yose muzoyishikiriza no tuzokwishikira, nibaza ko no mu nyuma kandi ibikorwa byanyu navyo nyene tuzoyibonekamo kugira ngo abayoboke banyu bakunzi banyu kugira ngo bashobore kumva imigabo n'imigambi y'unani Burundi bwa bose. Mbega mwishingo y'unani Burundi bwa bose ihangiro ryaririye? Twebwe mu gushinga urunani Burundi bwa bose twiyumviriye, niba murashaka no kuyigaruka kongera no mu gutangura wa kibaje sine nakigarutse ko gushinga urunani Burundi bwa bose twabonye ibibazo biri muri iki gihugu nabisiguye, ubusuma, kunyuruza abantu, kunyuruza itunga ry'igihugu, ni ibintu byinshi cyane agatika kazo mukatubahirije bajya abantu bafunzwe impunzi. Turiyumvira ati mbega twokura abarundi mukangara tete gute? Ariyo mpamvu nashaka gusigura abarundi bwa bose nabo twabise Burundi bwa bose, ushaka ko abarundi babwiyumva mu bimve ko ari urundi bw'abarundi bose koko ushaka kubagarukira kwizo bibazo byose biri mu Burundi, dufashanye nk'abarundi koko tutaravye imigambwe turi mu bimve ko abarundi bose bafise ibibazo bashaka ihinduka bose baza kujya mu Burundi bwa bose kugira ngo banka kukarenganyo bagwanye byose navuze. Uno musi unani Burundi bwa bose rurukemo imigambwe ingana gute iyahe ni? Uwo munsi tuvugana harimo imigambwe ine ariyo Sawanya Frodebu, hakabamo Fedes Sangira na Kodebu na CNDD yo kwa Nyangoma. Mu kugira ngo mwiyunge kuko hari n'indi migambwe sinzi ko bari yaje canke ari mwayihamagara ubwirize mwiyunge canke hari amumaze gushinga ikintu navuga ngo mumaze gutangura icyumvira hari abaje mu nyuma bimeze gute? Nta bankiwe canke nta mwabonye koko badashobora kwinjira mu Burundi bwa bose? Benshi twarabarondeye ko icyo cyumviro cyatangujwe no mugambwe Sawanya Frodebu, nyina gitanguje natanguye ndarondera Kodebu, turavugana turahuza, CNDD turahuza kwa Nyangoma, Fedes turahuza, bera rundi imigambwe myinshi za Iprona zande abenshi arabatakunze ko tugenda mu runani bashatse kwijana na uburenganzira bwabo. Nonaciye nogera n'umushinga amateka Gatorwasa aremera ko twokorana ubwo runani, naho aciye hakurikira ibyakurikiye mwaravyumvise, ariko twaje gushiraho abantu bose bira tubahuze dukorana. Ariko mwagarutse ikintu cya Gatorwasa ko yankiwe, ubuheruka twakoranye ikiganiro n'umuvugizi w'umugwi wigengeje gutegura amatora Seni yavuze ko kuba Gatorwasa atemerewe ku ntonde z'abashinga amateka nuko muri amashinga amateka hari intebe ayifise kubw'umugambwe CNL. Ibyo nibaza ko ari ukubesha, kubera twe kugira tumushire ko ku mariste yiwacu twari twarabye amategeko yose agenga amatora agizwe shingiro, twari twaciye ijya no hino tubona ko mu kwinjira mu runani bidasaba ko uca mu mugambwe. Umuntu ashaka umunywanyi w'urunani ahashaki ushima babesha no guhakararo kari hafi, urafata umushinga amateka Gaston Sindimwo yarirukanwe mu mugambwe Iprona, ariko n'ubu aracarajya mu nama nshinga amateka, mbere ari no mu mugambwe witwa CDP yaranitoje. None ko batamwankiye no kuvuga ko banki ya Gatorwasa kubera imvo abarundi bose bazi z'ubwoba baba bamufitiye, kumbe bavuze ati aciyare ya mu runani ntituzobukira ubwo runani uzodutsinda, haca kugira ko kumugwanya, aricyo cyatumye bamwirukana batisunza amategeko. Uno musi manye gute n'umugambwe uri ku butegetsi? Umugambwe uri ku butegetsi uri ngaho, natwe turi ngaha tubanye nyine nk'abanyepolitike. Gushika aya masaha turiko turavugana, sinovuga ko tubanye nabi kandi sinovuga ko tubanye neza. Icyo nzi novuga cyonyene nuko hari umushikiranganje intwaro yo hagati novuga noshimira agerageza cyane, kuko iyo abanywanyi bacu baurabuje nk'uturafise abo Gitega, Karuzi, bose baraburabuje barabafunga, mbere turafise no bashinzikarije ubuzima bwose imakamba. Yagiye agerageza, we no mushimira muri ku butegetsi, mwe mbona agerageza kugira ngo bazarasuka mu mabisisino. Turabye ruguru urabona ko abantu bacu barabangamirwa mu gufungwa no kuborezwa igufa, ariko umushikiranganje abyitwaramo neza aradufasha. Ariko muri rusange urabye abanywanyi bacu ruguru baraturubikwa, ntibafatwa neza, barabafunga, barabakubagura. Yerekana ko rero aya masatu yo mu matora hari ukwinubana. Mwifitiye icyizere gute muri aya matora twinjiyemo? Twebwe icyizere dufise si ikindi, dufise icyizere c'abarundi. Navuze ko urunani rwacu twabwise Burundi bwa bose, turabye igihugu kigeze ku bibazo biri ngaha. Abarundi bose nibaza ko atamurundi azova muhira adashaka guhindura ibintu, ariyo mpamvu twifuza ko bahindura ibintu mu Burundi bwa bose, kugira twubaka Burundi buri mu bose, koko duhindura ibyo byose biri mu Burundi. Nuvuga ko twe twizeye abarundi bose bashaka ihinduka, kandi baza ko atamurundi n'umwe aya masaha two turavugana uravye ubuzima bugeze n'ibibazo by'iki gihugu
atifuza ko ibintu bihinduka. Hari ubwo mufise bwo ko amatora azogenda nabi birashoboka ko si ubwa mbere mbwa ntabwo amufitiye si ubwa cyabwa imaze kugenda nabi si ubwa mbere azobagenza biro twariteguye kandi ni hani ibyo arivyo byose bizovamo ko zovamo bose tsobishikiriza abarundi bonyene bamenye ingingo bafata. Tubashimire kwa nyamudahaye murakoze. Muririmbyi nta kintu kiryoshe nko gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu. Umva rero inyishu ibibazo byanyu yabonetse. Malengo Records ni studio nshasha ije kuba ivyo mwari murindiranye igishika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beatmaking, voice recording, mixing na mastering byo ku rwego rwo hejuru. Turakora kandi ama publicity, voice over, dubbing na sound tracks kubakora amareresi. Dukorera mu Kamenge quartier Gikizi kujya 6 hepfo ya lycée municipale Kamenge aho benshi bita Limika. Mufisi ico mubaza twakure kuri 68 60 20 96 cyangwa mutwakure kuri 66 21 21 39. Malengo Records ije nk'inyishu y'umuziki w'Uburundi.